Bavyeyi, iyo umwana aronkeje inshansho zose kandi ku gihe araheza agakurana amagara meza. Parce que là, chaque État s'épanouirait. Il y a moyen de faire un effort, de se développer. Chance de participer au dialogue d'événements au niveau du Burundi. Au ministère des Affaires étrangères et de la coopération développement. Et des Nations Unies. Byarashitse aho byigaragaza cyane yuko muri rya nama ijejwe umutekano ya ONU bamana ntagyo biga ikibazo cy'u Burundi. Rero ibyo twashikirije kwa gusaba kandi twabisabye kenshi cyane uravye aho Burundi bugeze karaba uko abarundi batekanye ingene umutekano uri mu gihugu cyose igihugu kaba kiri nyabagendwa hose abantu bari ku mirimo yabo ya misi yose ivy'ukuri unoze tuvuga tuti ntibikwiye ntibishemeye yuko Uburundi bokwama buri ku rutonde rw'ivyigwa muri urya nama ijejwe umutekano igisata ca ONU. Twasabye rero aba basanzwe bari hano baserukira ico gisata ca ONU bo basanzwe bibereye hano kandi bakabona intambwe Uburundi bugeze ko ingene intambwe ari nziza kandi ishimishije. Tubasaba yuko batubera ivyabona byo gushikira intaye ivyo kandi bakanadufasha gusaba yuko Uburundi butobandanya buja kuri urwo rutonde kandi turizera neza yuko ivyo dusaba bazobitegera batinde bakuru Burundi kuri urwo rutonde. Je crois que tout évolue et c'est un peu la discussion que nous venons d'avoir sur les Nations Unies. En général, la situation évolue, il y a un progrès qui est noté. Par contre, il y a des mécanismes qui doivent entrer en lice pour que cet état de fait soit réalisé. Mais nous avons reçu un plaidoyer très clair sur ce point. Ça dépend maintenant des États membres de trancher là-dessus. Il y a des mécanismes, on va les entrer et il y a deux chemins possibles à poursuivre. Ça dépend des États membres pour décider comment on va le faire. Mais c'est quelque chose qui est en discussion et quelque chose qui est en train d'être réfléchi et avancé. Urucanco rugira kabiri rukinga ingwara y'agasama na rw'ibihugu ni ngombwa ko umwana wese akwije umwaka n'igice kugira dukingire amagara yiwe.